Inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze murano makuru y'ikirundi agizwe hanini n'ingingo nkuru zikurikira. Haraheze imyaka ijana iradiyo zitanguye gusamirana naho uno munsi haca amakuru menshi ku buhinga bwa none ngurukana bumenyi bwa internet. Iradiyo ngo iracari inkenegwa muraza kubikurikirana murano makuru. Imico n'imigenzo y'ikirundi niyo yamye ikamira mu cogeje ikumigwa ry'abakenyezi n'abigeme mu bisata bitari bike biri mu rukurikirane rw'ibiganiro ku gateka kazina muntu k'abakenyezi byatangujwe n'umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Ivyo gufata abantu bakabugwa irengero vyasubiye kwimonogoza mu Burundi. Ishiramwe Fokoderi bicishije mu isekeza ndondeza rirahagaritswe umutima nayo mabi rikamenyesha ko kandi abo bantu babugwa irengero baba bahagaritswe n'inzego z'umutekano. Idonido ni mukanyisase. Haraheze imyaka ijana iradiyo ivutse ku isi. Iryo vuka rikaba rihimbazwa itariki imwe Ruheshi buri mwaka. None inyuma y'imyaka ijana iradiyo yahora ariyo yonyene itanga amakuru ubu yoba ikimaziki. Ubwo imbuga ngurukana bumenyi ntizizohava zituma iradiyo ihava burundu. Televiziyo Renaissance yabajije ivyo bibazo vyose muhinga kubijanye n'imbuga ngurukana bumenyi. Armel Gilbert Bukeneza akaba ahumuriza avuga ko iradiyo ikiri nkenegwa cyane. Uwo muhinga akavuga ko ahubwo amaradiyo yoboneraho akaryo ko kungukira muri izo mbuga ngurukana bumenyi. Nk'akarorero barigeze kuvuga mbuga ngurukana bumenyi zizotuma nk'ibinyamakuru byandikwa bipfa bitakibaho, mugabo biracariho n'ubu no mu bihugu biteye imbere. Ibinyamakuru bisomwa ico no kwita version papier biracabaho, naho izo mbuga ngurukana bumenyi zagwiriye ari nyinshi cyane ubuya. Kubera iki? Kubera yuko hariho ikintu izo mbuga ngurukana bumenyi naho abazikoresha babaye benshi ari igikorwa badakora. Ayo maradiyo canke ibinyamakuru atazopfa ko ari yonyene abikora. Ayo nayo ni inkuru itomoye, inkuru y'ukwizerwa, inkuru ico bita information crédible, information fouillée mu Gifaransa. Ivyo izo mbuga ngurukana bumenyi ico gikorwa ntaco zikora. Bisigura yuko ayo maradiyo aracafise ikibanza cayo mu buzima haba bw'abarundi muri Afrika eka no mu bindi bihugu. Gusa ubu ikibazo gihari ni ikibazo ukuntu ayo maradiyo yokoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo akomere kuruta. Nibaza ko arico kibazo ubu gihari, kuko ugiye kuraba mu bihugu bitandukanye amaradiyo yashoboye gutahura ubushobozi bw'izo mbuga ngurukana bumenyi yaciye akoresha ubwo buryo kugira ngo agire ingufu gusumba, kuko izo mbuga ngurukana bumenyi nta nzitizi novuga gute geographique zifise. Uri radiyo ukorera nko mu Burundi kenshi usanga udashobora, umuntu ari mu Rwanda ntakumviriza, umuntu ari mu Buganda ntakumva, umuntu ari muri Tanzania ntakumva. Ariko ushoboye gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza usanga ushobora kumvirizwa ku isi yose. Nibaza ko rero ico ni cyambere. Icya kabiri, imbuga ngurukana bumenyi ubunya ziratuma abantu amaradiyo gusa ziratuma abantu bashobora kubaho. Hariho amakontenu mbarane vuga mu Gifaransa badandaza, sikadandazwa atuma abantu baronka uburyo. Ugiye kuraba rero ukuntu amaradiyo nk'ayo mu bihugu byacu akora n'ibibazo ahura navyo, ibibazo by'ubutunzi usanga bijyanye n'ukuntu ubutunzi bw'ibihugu byacu bwifashe n'ubutunzi bw'abanyagihugu b'ivyo bihugu bwifashe. Usanga hariho kandi inzira nibaza yo kwiyumvira cyane ukuntu izo mbuga ngurukana bumenyi
zofasha kugira ngo ayo maradiyo yisununure haba no mu buryo akoresha mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ngo nta mugwi witwaje ibigwanisho wari urongowe n'uwitwa Sirius Mpasha wateye Uburundi mu bumanuko bw'igihugu vyemezwa n'uwahora arongoye Uburundi Sylvestre Ntibantunganya mu biganiro amaze iminsi aremesha bisabwe n'inama nkenguzamateka mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kugira ukuri kumenyekane ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 ariko muri ivyo biganiro umwe mu babonye Sirius Mpasha aho yari mu gihugu ca Tanzania ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 yari yitavye ivyo biganiro akemeza ko Sirius Mpasha yaguma yitegurira gutera Burundi uwitwa Ndanga akaba yabishikirije muri ico kiganiro aho yasabwe na Ntibantunganya kuvuga ico azi kuri Mpasha. Ndanga tubwire ico uzi kuri Mpasha bwana, kuri Mpasha tubwire ico muziko na gitoyi. Bon, kuri Mpasha jewe namubonye 72 nyene mpunze mu kwezi kw'icenda burya navuye mu Rutovu rero itariki 22 z'ukwezi kw'icenda hanyuma ndashika ikigoma turi abanyeshure batari bake sinzi ko nagize amahirwe canke iki tubana na Mpasha ibujiji ni quartier imwe. Ikintu ca mbere nabonye nuko yararyohewe ati ndaronse aba militant bejo wavuze ati 73 hari vyateguwe niko benshi baratubwira bati kwinueri 72 turasubira Bujumbura nta gisivye. Hanyuma amaze kuturonka ngo aturokirite twebwe tumuca mu ryahumye akagrupe kiwanje kabana 13 twari twaronse umupadiri aturihira itike yo kuza muri Kongo duciye muri Tanganyika. Wewe rero yakora muri AMI Agence Maritime Internationale hajya ku Kivuko iratante yukutuza kugenda kujabuka hama turinyegeza mugabo twebwe tuca turagenda. Kuva ico gihe rero jewe sinasubiye kubonana na Mpasha. L'ambassadeur Hermes ni wavuze ko baherukanye vuba, jewe rero ndamuheruka ico gihe. Nuko rero turiko turavuga nukuri ndabasabe turiko turavuga tuzokira kuko tuvuga ibintu uko bimeze. Ukabura umuhutu uri kuravuga ukagomba gusirusharije umututsi, jewe je ne suis pas d'accord. Ukabura umututsi uri kuravuga ukagomba gusirusharije umuhutu, non je ne suis pas d'accord. Tuguma muri ryaremintanya tuguma muri ya montage mugabo twige kuvugana ukuri ubwa mbere hama tuzokira tugira amahoro. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu manuko bw'igihugu abitwaje ibigwanisho barateye barica abatutsi mbere mu bica harimo n'ababanyi b'abahutu. Vyemejwe n'umukenguza amateka Ernest Nahimana yatowe mu ntara ya Bururi akavuga yuko ico gihe wenyene yiboneye abo bari bateye iwabo muri commune ya Vyanda. Uwo mukenguza amateka yaritavye iyo nama agasaba ko batoza baravuga ko habaye ibonyabwoko y'abatutsi gusa ariko bakanashiramwo ko hariho n'abatutsi bakorewe ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Abo bantu bateye mu manuko je narababonye n'amaso yiwanje, n'amasiroga bavuga narayumvise n'amatwi yiwanje. Kurya
nyakubahwa perezida ntibantunganya bivuze ajya amaseruka ni kurya babivuga mugabo kandi hariho n'akandi bongera ko bavuga bati mayi murere mwavuze ko c'était des mureristes kuko na murere bagenda baramuvuga bavuze bati nta robero yahabaye nk'abavuka muri buriya bumanuko zobagora gutahura ariko vyongeye nuko tugiye kubiraba abaje kwica abo batutsi barababanye baronse inyigisho kuko mwabivuze severe yashafise igikorwa turakeneye kumenya izo nyigisho abazitanga baribo kuko abo babanyi baje kwica abatutsi nta kintu na kimwe basiga nta nzu n'imwe ku mitumba yose y'ivyanda ahantu baciye nta nzu yasigara ihagaze baraturira inzu baraturira ibitungwa nk'inyana ziri mu kibanda aho baraturira hanyuma abantu nabo bari bahunze abo bantu cyane cyane bica abantu b'abagabo abagore bapfuye nabanse guhekura abana babo ngo babashyire hasi kuko n'uhetse baramubwira bati shyira hasi turabe ko ari umuhungu basanze ari umuhungu baramwica mugari umukobwa ntacyo bamugira twebwe rero baratwambitse amakanzu kugira baduhisha abandi bakabambika ibikoma vya ba nyina kugira turiko turahunga nitwahura nabo wambaye ikigoma barakureka mugabo wambaye impuzu z'abahungu bakakwica hariho rero abagize imana barabatema mugabo ntibapfa nk'uko babivuze bakoresha ibipanga nta nkoho zariho nyinshi ngira ngo abo bantu batemye abo batutse uyu munsi turabana umuntu uzi ko yakururukije yagutemye uri umwana umuzi izina noye preno ubu n'abagenzi turabana akabana n'uwo yatemye rero reconciliation chez nous yaraheze novuga ko yaheze n'abandi bo turabirako kuko watemwe n'uwatemye ubu n'abagenzi turanywana turabana nta ngorane n'imwe iriyo mugabo icyo nagomba guca nongerako nuko ibi turiko turagira byo kurondera ukuri nkuko turiko turabigira iyo biciye kumbonesha kure nkuko canke ku maradiyo birabatera ubwoba bwinshi ubu hari ubwoba mu bantu mu bahutu no mu batutsi bagira bati bimwe twari twaravuyemo twari twarahevye ngivyo biravyutse rero nagomba gusaba nka sena yateguye ibi biganiro ko yoshira ka spot publicitaire imbere yo kwiganiro kiba cyerekana ko ibi biganiro birondera gushyira ukurahabona hanyuma no guhamba kahise ako gaciyemo gatanguye abantu bazorema muga kataravugwa n'ubu imitima n'ukuri nitekanye kuvuga ko Roberio ariyo cyangwa atariyo uko yo kwitwa kose abafa barapfuye kandi hapfuye ubwoko bwose rero nibaza ko numuvyo twogira byose turavuga ko hapfuye abahutu n'abatutsi ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu twoshyira ko habaye n'ubwicanyi bw'agahombero mu bwagiriwe abatutsi abarundi batari bake barafatwa hirya no hino mu gihugu n'inzego ziperereza imiryango yabo ikabura aho batwawe akarorero nk'uwitwa Ernest Bagayiwitunze na Thierry Kwizera bagirizwa ivyaha bitandukanye bakaba baheruka gutwagwa n'izo nzego ariko imiryango yabo ikabura irengero ryabo ivyo rero bikaba biteye umutima uhagaze Pasike Ninazwe yatanguje isekeza ndondeza agasaba abategetsi b'u Burundi ko bo kwikubita agashi bagakemura ico kibazo c'abanyagihugu. Turatewe umutima uhagaze n'amakuru tuguma turonka y'abarundi baguma ariko barafatwa hirya no hino mu gihugu bagafatwa n'inzego ziperereza zibajana ntizivuge niyo zibapfungiye imiryango ikaguma iriko iraturatura hirya no hino ibaza babo iyo bajanywe. Akaroro gatoyi hirya y'ejo ku munsi wa gatatu mu Gaturuturu hariya muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke harafashwe umutama yitwa Ernest Bagayiwitunze yahora mu gipolisi cy'u Burundi hari haciye amezi abiri akukurutse
abakozi bo mw'iperereza bamusanze mu nzu iwe nka 11 y'igitondo bashika binjira musanga mu cyumba haryamye barafata ngo baranakubita bavuga ngo hari ibigwanisho yo batasubije nawe akavuga ati ivyo bigwanisho mbondera ko bimeze gute ko jewe navuye mwansinyiye ko ibintu byose nabisubije hanyuma babaza bakishura bati muraza kubimenya hariya kuri brigade niyo muza kubariza ariko umuryango waje aho kuri brigade bagasanga uwo muntu ntiyigeze nahaca ariko mu bamufashe bikaba byaramenyekanye ko bari barongowe na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka umwe mu ntwazangabo mu iperereza ry'u Burundi akandi karorero ni umusore yitwa Thierry Kwizera ava ku Musaga nawe yafatiwe ejo mu gisagara ca Bujumbura uyu musore nawe yaheruka kurekurwa avuye mu ibihorero rikuru rya Mpimba ku kigongwe c'umukuru w'igihugu nawe mu gihe yari hajya hafi kuri Bata aho bita kuri Ideal yagiye abona haza abakozi bo mu iperereza barongowe n'uwitwa Atia Nduwimana asanzwe azwi mu mabi atari make bamufata nk'uko nyene bamujyana mu modoka baca baragenda naho nyine abiwe ntibigeze bamenyeshwa uwabo iyajyanywe ivyo rero n'uburorero butoyi bw'abandi bantu benshi cyane bariko barafatwa mu gihugu bamwe usanga barabaye mu nzego z'umutekano mu gisirikare ca kera uyu mutama yari yaragwanye kera muri FNL hakaba n'abanyororo baherutse kurekurwa abo bantu baboneka babangamiwe cyane muri iyi minsi hakabamwe n'abafatwa mbere bagatinda bakabugwa irengero ryabo turasaba abategetsi b'u Burundi ko bokwisubirako iyo umuntu yiketswe kwicaha kumufata n'ibintu bisanzwe ariko ivyo byo kubafata nk'uko umengo baranyurujwe imiryango ntimenyeshwa babo aho bapfungiwe ni ibintu bibi cyane kuko nivyo bikunze kuvamwo bimwe vy'uko abantu batinda bakabugwa irengero ryabo umuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano baratanguje mu ndwi iheze urukurikirane rw'ibiganiro ku gateka kazina muntu k'umukenyezi Marie Louise Baricako arongoye umari akavuga ko kutubahiriza agateka kabigeme n'akabakenyezi mu Burundi vyagaragariye cyane mu kwimwa uburenganzira bwo kuja ku ishuri kwimwa uburenganzira bwo guserura ivyiyumviro vyabo haba mu vy'intwaro canke mu vya politike uburenganzira bwo gufata umwenda mwibanke gufata amabi akorerwa abakenyezi nk'ibintu bisanzwe vyemewe hatibagiwe kwimwa uburenganzira bwo gutorana Marie Louise Baricako akabona ko imico n'imigenzo vyasasira indava iryo kumirwa hagitangura kuvugwa agateka kazina muntu k'abakenyezi mu Burundi byarabonetse neza ko muri rusangi hari inzitizi nyinshi zabuza abakenyezi n'abigeme kubahirizwa mu gateka kabo nka kiremwa muntu ivyo rero byabonekera cane mu mategeko amwe yanditse arubanura abantu bifatiye ku gitsina no mu mategeko yategezwa kubakingira atari yanditswe no kuvuga ko atarahari ivyo navyo bigatuma abantu baguma bishimikije imigenzo nayo tuzi neza ko atakibanza kibereye yaha umwigeme cyangwa umukenyezi ibisata bihambaye byaranze ukutubahiriza agateka kabigeme n'abakenyezi ni cane ibi uburenganzira bwo kuja ku ishuri uburenganzira bwo guserura ivyiyumviro vyabo haba mu ntwaro canke mu vya politike uburenganzira bwo kuja mu nzego zifata ingingo ari mu ntwaro canke mu vya politike uburenganzira bwo gufata umwenda mw'ibanki gufata amaba akorerwa abakenyezi nk'ibintu bisanzwe vyemewe uburenganzira bwo gutorana n'ibindi tuzobigarukako vyose imigenzo kama y'abarundi iri mu nzitizi nyamukuru zatuma agateka kabigeme n'abakenyezi katubahirizwa kuko abategerezwa gutunganiriza uwo mugwi w'abanyagihugu bari bakiboshwe n'iyo migenzo ngo nta nkoko kazibika isake iriho ngo nta jambo ry'umugore ngo nta mashuri y'umwigeme ngo umwigeme n'akarago k'abaraye n'ibindi mbere rimwe na rimwe abigeme n'abakenyezi bakagirizwa
ko ngo ari bo nyene banka ko agateka kabo kubahirizwa gutyo bakibuza iterambere byose byari muri ibyo migeyi byatumwa n'iyo migenzo niyo nabo nyene yarababoshe ibyo byose bakavyagirizwa batagira aho baserurira ivyiyumviro vyabo atagitsure nkako mu ntango hagitangura kuvuga ivyerekeye agateka kazina muntu kw'isi kubera ko umukenyezi atari bwaje ahabona ayo mateka ntiyigeze yitwararika bikwiye ivyari bimuhanze mu rugo no mu gihugu uravye nk'amabi akorerwa mu rugo ikumirwa agirirwa mu ntwaro no mu kibano kubona adaserukiye bikwiye ntawe byahagarika umutima muri ico gihe biguma gutyo gushika mu mwaka w'1995 aho haba ikoraniro mpuzamakungu i Beijing niho amakungu yose yakoranya akemeza atagukekeranya ko agateka k'abigeme n'abakenyezi katubahirijwe bikwiye mu bisata bihambaye by'ubuzima bwabo nk'uko agateka ka kiremwa muntu kabitegekanya kuva ico gihe abigeme n'abakenyezi bo mu mihingo yose basidukanye n'iyonka kugira barwanire agateka kabo ntibasubire kurenganywa bifatiye ku gitsina cabo n'ishaka n'ibikorwa vy'abo bakenyezi batuboneye izuba vyatumye amakungu yemera ko agateka k'abigeme n'abakenyezi gategerezwa kubahirizwa kumwe na ka kiremwa muntu uwo ari we wese ni guhera ico gihe bafashe ko umukenyezi ategerezwa kubahirizwa nk'umuntu nk'umukenyezi nk'umuvyeyi ko atosubira gukumirwa kuko yavutse ari umwigeme canke hari amabanga atoshobora kuzezwa kubera igitsina ciwe turashimiye cane abo bakenyezi baduhagurukiye hakiri kare bakatugwanira uyu munsi inzira ikaba yuguruye byarabonetse kandi ko kugira agateka k'abigeme n'abakenyezi kubahirizwe neza hari ibintu bihambaye bitezwa guhinduka ingene umwigeme abonwa mu muryango mu kibano no mu gihugu bitezwa guhinduka kugira ngo bumve ko umukenyezi ari umuvukagihugu nk'abandi muri uru rukurikirane rw'ibiganiro byatanguye ku ndwi iheze tuzoyaga ku ngingo zikurikira uburenganzira bwa kiremwa muntu kuri bose uburenganzira bwa kiremwa muntu utavangura iterambere ridakumira n'ibindi tuzorabira hamwe twese ingene ivyo bintu vyose vyoba vyifashe mu mateka no mu ntwaro mu Burundi no kw'isi hose kugira ngo twubake kazoza kazira ivangura iryo ari ryo ryose. Aha rero niho dusoreje ano makuru twari twabateguriye tukaba tubashimiye ko mwadukurikiranye naho utaha.